iyi mwumva ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno musi wa kabiri, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri musi kuva saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Ku musi wa kabiri tuganira ku bibazo vy'abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi urwego Semabu abagwayi bavugiramwo rumenyesha ko muri aka kanya hariho abakenyezi bashika kuri 70 bahejeje kuvugwa ariko batararekugwa gusohoka mu bitaro imbere yuko bariha amafaranga bivurije ko. Ni mu gihe hari naho umuryango ushobora no kwimwa ikiziga c'umuntu wabo ngo bamuhambe mu gihe aba yitavye Imana atarariha amafaranga yivurije ko mu bitaro. Ubwo rwego rero ruhamagarira abagira neza guhaguruka bagafasha abakenyezi bantaho nikora bafungiwe mu mavuriro atandukanye y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi. Nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri isanga c'uyu musi. Nk'uko bisanzwe murashobora gushikiriza amanimero yanyu kuri Facebook yacu tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Nk'uko bisanzwe adresse yacu murayizi ni VOA Radio yacu. Facebook ni VOA Radio yacu. Kaze rero mwese mu kiganiro c'uyu musi. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Radio ijwi ry'Amerika nk'uko muvyumvisa ku kaziki katwibutsa ikiganiro muri isanga. Nk'uko tubibabwiye kandi ikiganiro muri isanga c'umunsi wa kabiri gihariye cyane cyane ibibazo, amagara, ibikogwa, iterambere n'ibindi vyinshi vyerekeye umukenyezi n'umwigeme. Uno musi tugiye kuganira n'ikigo Semabu. Ni mu gihe mu Burundi ubwo rwego rw'abagwayi bavugiramwo ruvuga ko muri aka kanya hari nk'abakenyezi bashika kuri 70 batarekuriwe gusohoka ibitaro imbere yuko bariha amafaranga bivurije ko. Ni mu gihe bamwe bivuje ingwara zisanzwe ntonto, abandi bakavugwa ingwara zikomakomeye harimo no kubagwa. Ni mu gihe kandi hariho n'igihe umuryango ushobora kwimwa ikiziga c'umuntu wabo ngo bamuhambe mu gihe aba yitavye Imana atashoboye kuriha amafaranga yivurije ko muri ivyo bitaro. Ubwo rwego rero ruhamagarira abagira neza kugira ngo bagarukire abo bakenyezi bantaho nikora bari mu bitaro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane muri kano kanya. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga. Reka tubibutse kandi rero ko Facebook yacu ariho mushobora gutanga amanimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni VOA Radio yacu, VOA Radio yacu. Tutarenze kurandira rero mutumire wacu kuno musi ni umushinga ntahe Sylvain Banabakize avugira ubwo rwego abagwayi bavugiramwo Semabu mu Burundi. Turaza kandi mu kanya kugira amahirwe yo kuvugana na Consolate Nimpaye. Consolate Nimpaye n'umwe mu bakenyezi bari muri abo bari mu mavuriro mu gisagara ca Bujumbura mu bitaro yankiwe gutaha canke atarekuriwe gutaha imbere yuko ariha amafaranga yivurije ko. Aho ni mu kanya kari imbere, ariko reka mbanze nakire mushinga ntahe Sylvain Habanabakize tumwakire mu kiganiro. Kaze neza mushinga ntahe. Ego ndashimye kwikaze mu mpaye kandi anashimye no kuba mwiyumviye guturaka ibiganiro mugatumira urwego Semabu kuko ari abarwayi bavugira.
ndanashimye kandi ahaye n'akaze abaza kutwumviriza, nibaze ko tuzabwira icyo dufashije duterereye, na cyane cyane ko akamuza gutera kaza kumvirwa kugira ngo abakenyezi twasanze mu bitaro badashobora kuja mu miryango yabo bashobore kuva mu kangaratete, bashobore kuva mu kato bahawe umenga abandi barundi kubwo amikoro make. Nizere ko kino kiganiro yagira ico kidufashije kugira ngo abo bantu bacu babone ko ari mu gihugu bari mu gihugu kirimo bavukana, kirimo abantu bagifite umutima w'ubuntu, kugira ngo bazashobore kuja mu miryango yabo vuba. Yego, urakoze cyane Mushingana Silva. Twongere twibutse n'abatwumva yuko abakenyezi bonyine bafungiye mu bitaro. Yego, hariho n'abagabo, hariho n'imisore, hariho n'abana, ariko kubera ikiganiro cy'uyu munsi cerekeye ibibazo abakenyezi bahura navyo, dushimikira cyane cyane ku bakenyezi. Tukaba twumvise kandi yuko ubu bushakashatsi mwakoze mu minsi yahera bwasanze hariho abashika kuri 70. Reka rero mbere yuko dutangura kuvuga kuri iki kibazo Mushingantahe, tubanze twumve Semabu muri make urwego rwanyu rukora gute ku bataruzi? Twebwe Semabu nagwamba ndakimera nkivuga mu Kirundi, ni urwego abarwayi bavugiramwo mu Burundi. Mu Gifaransa ni cadre d'expression des malades au Burundi. Urwego rukuntu rukora ni urwego rwashinzwe kubera twabona ko hari ibintu bitagenda neza mu gihugu ku bijanye n'ubuvuzi. Tuvuga duti reka turabe ko hoba urwego bishobora kugira ico rufashije mu kuraba ko agatsika k'umurwayi koroherezwa kagatera imbere, kugira ngo turabe ko uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa mu gihugu. Ni muri iyo ntumbero rero urwego rwavutse kugira ngo kebure rwongere rusahirize leta, kugira ngo amagara n'agateka k'umurwayi birushizeho kuba neza mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga ko mukurikiranira hafi, mukumviriza ibibazo by'abarwayi, haba ari mu mavuriro, haba ari mu ngo, haba ari hariho hose, mugashobora kumva ibibazo byabo mukabaserukira. Ego mu bisanzwe ntushobora kuja guhamya agateka k'umuntu utabanje kumenya ibibazo afise. Rero turabumviriza, bamwe baza akatwitura, mbere tukanabagendera ku bitaro bitandukanye byo mu gihugu. Aho mfatiyeho n'akanya ko gushimira abayobozi b'ibitaro bitandukanye n'amavuriro mu gihugu cy'u Burundi, kuko bidusabye kuja kubagendera ko twovugana n'abantu bacu mu bitaro, baratworohereza. Rero ni imwe mu nzira dukoresha kugira tumenye ingwane bafise, haba mu mihana batasha kwa muganga, haba mu mabarabara, mbere bamaze gushika mu bitaro hajya bita muri urgence bakiri indembe bataratangwa kwa mu bitaro, mbere bamaze no gushika mu bitaro nyezina hajya tuvuga ko bariko batangura babonye ko bidakunda ko bosubira mu mihana yabo kubera barembye, bakahitamwo kubashira mu bitaro kugira ngo bavugwe. Rero ni bumwe mu buryo bwinshi dukoresha kugira ngo tumenye ingorane bafise. Murakoze cyane. Tugaruke rero kuri iki kibazo cy'uyu munsi tugiye kuganira cerekeye uko kuntu hariho abantu bapfungwa iyo batarishe ibitaro. Kiramaze igihe kingana gute neza na neza aho umuntu avugwa ariko ntari kugwe ngo atahe, kumbure ngo arondera amafaranga yo kuriha ari hanze? Turibuka mu myaka yahera abarundi bo muri Amerika, turibuka ko twigeze kurungika amafaranga haracenga imyaka myinshi nka 15, aho barungitse amafaranga gufasha kubohoza canke kurekuza abantu bari mu bitaro kuri Prince Regent. Icyo kibazo none kimaze imyaka ingana gute neza na neza? Niko bimeze, niko bibandanya bigenda? Ego ikibazo kiramaze imyaka itari mike, tubona aho abantu benshi usanga bariko baravugwa, ariko baheje kuvugwa bakabura amahera kuri ibitaro. Usanga hagenda haba n'ingorane, kuko usanga bavuga bati genda mwigurira imiti, ugasanga hari imiti babura kubera ubukene, gutyo bikarushizaho uko amagara yabo aho kuyacungura, aho gukira, ugasanga bararembye. Rero ni ikibazo kimaze iminsi myinshi, aho usanga hano mu gihugu cacu abantu batari bake buganiwe ku bitaro bitandukanye. Mugabo tugusubira inyuma gato, turabona ko byapfutse igihe habaye politiki ya leta
yo kurihira bamwe aho twavuga nk'abakenyezi bibaruka n'abana batenze imyaka 5 rero ico gitigiri carapungutse ariko biramaze imyaka myinshi n'imbere y'iyo politike byari bigwiriye cyane ariko tuvuge ko biri kubipunguka buke buke cyane kuko n'ubu twaganiraga mu bitaro bitandukanye urasangamo abantu benshi bataronse uburenganzira bwo gutaha kubera batashoboye kugira amahirwe yo kuriha amafaranga ibitaro byabasabye rero biramaze imyaka myinshi dufate kuva bitanguye hari nk'umuntu ageze imyaka 25 nako ibyo bintu tuma twibona mu bitaro bitandukanye. Ego wavuze ko mugendera ibitaro bitandukanye mu kumviriza abagwayi mukanavugana n'abaganga n'abayoboye ibyo bitaro iyo muganiriye n'abayobozi b'ibyo bitaro bakora iki kugira ngo bagerageze gufasha ico kibazo bafashe abo bagwayi bashobora kuronka ikibafasha canke bashobora kurekugwa ngo batahe kumbure barondera ayo mafaranga bidegemvya bashobora gutaha kumbure nk'umuntu ashobora kuba yaragwaye nk'inkorora ikomeye mugabo akayikira akomeye ashobora no gukora akariha abayobozi babivuga ko iki nk'umbashikirize nk'icyumviro nk'ico. Abayobozi b'iteta twagiye tuvugana nta na hamwe twasanze bashobora kureka umuntu watahe muhira aje kurondera amahera ko aba yakize kugira ngo azoje kuri bitaro kuko baratubwiye ko bafite ubwoba n'amakenga ko hamwe buri kuri uwo muntu batizera ko yogaruka rero na namwe twasanze barekuye uwo muntu ngo azagende hamaze agaruke rero mugabo icyo tubashimira icyo tubashima nuko babanje kwitwararika amagara y'umurwayi iyo ni politike mbere mushanganje hahora yaramutuje amagara y'abantu tadeni kumana yahavuye afashe ingo ko bobanza bakavura umuntu rero tubana bakeje uko iyo ngingo barayigendeye barabanza bakitwarika amagara ariko nta muntu n'umwe twabona barikura kuko baratubwiye ko bafite ubwoba ko uwo muntu usanga naho yogenda batizera ko yogaruka mugabo icyo ntikibuza ko batubwiye ko bafite ibibazo bahura nabyo aho usanga hari haba batoroka kuko aho babashira umuntu arashobora kwisohokera ukibaza ngo agiye kugura akantu ngaho niko batubariye ugasanga umuntu aragiye ntagarutse. Ubu rero nicyo gituma kumbure ibitaro biba bifise ingene vyubatse vyugaye abantu badashobora gusohoka. Ego abantu bashobora gusohoka kuko aho ibitaro twagiyemo usanga hari ahantu babashira ukwabo mugabo ntibaheza ngo babugarane usanga bashobora kubateka cyo kugura utunite ugasanga barasohotse kumbure ntibagira ikibafungurira nta fungurwa bagira ugasanga ariko barasegereza hagati mu bitaro nicyo bituma usanga bigoye kubacunga kuko ugiye kubiraba bisabone n'abandi bantu kuko bokwishwa n'inzara nta buryo ibitaro bufite bwo kubacunga buhambaye ni nacyo gituma usanga kenshi bariko baratoroka bagenda maze ibitaro bigahomba kabiri kuko ibizogira bizoba bicishije muri uwo mwanya. Murakoze cyane. Reka rero mpindukire nakire mu kiganiro umufasoni Consolate Nimpaye akaba ari umwe mu bakenyezi bari mu ivuriro mu bitaro ngaho i Bujumbura kumbure tarenze no kuvuga izina ariko ashoboye kutubwira ubuhamya bwiwe intahe yiwe y'ukuntu ibintu vyifashe. Kaze neza mufasoni Nimpaye. Ego muratwumva? Amahoro neza. Amahoro cyane. Murakoze gufata akanya ko kuganira natwe ngo mutubwire intahe yanyu ngene byifashe mwaravuwe kumbure n'ibyaba bitaba teye ikibazo mwotubwira icyo mwari mugwaye n'igihe mumaze ngaho mu bitaro kumbure na ryari mwari mwifuje kuba mwarasohotse. Jewe naragwaye mbanza kurwara imyaka 2 nguma ngenda iyo ngwara ndaja ku bindi bitaro harimwo mu Rumonge handi Kigutu barabura ikintu na kimwe bontora ndaja ku bindi bitaro negereye barabura ikindi kintu bontora baca bandunga ikini Bujumbura baca bampima kw'iradiyo bantora igituntu
kwa kabiri kwatangiye ndi kumuhana guheze ninjira mu bitaro gushika n'iri zuba ry'uyu munsi muce muharura amezi aheze ndarasohora ibitaro ndabura ikintu na kimwe ndabura ukubugere nobifata ndemera ndatekereza mugabo batangiye kubashimira cyane ubugene muriko murankurikirana muragahoraho murakaramba. Ego urakoze cyane umushinga ntahe habana bakize umupfasoni Consolate nawe nyine ari muri bamwe muri benshi mwumviriza ibibazo by'iyo mukagerageza kumenya ingene byifashe nawe ari muri benshi bameze uku mwaganira ibibazo by'iyo musanga bimeze gute ashobora gutaha bamurihiye nk'amafaranga nk'angahe? uwo mupfasoni ndamwibuka twarabonanye turavugana ni n'umupfasoni akuze uriko uramubaza adashobora kuba birera neza imyaka afite imyaka 90 ariko uriko uramuraba arakuze rero twaravuganye aratubwira ko yamaze iminsi myinshi agwaye kandi amaze iminsi itari mike yarakize ariko adashobora kuronka abo murihira rero tuvuganye twavugana abona ari umuntu afite umubabaro afite agahinda akubwira ati ndakumbuye abuzukuru abana ni bantaho niko nanshi bari bumfashe ukabona ko ari umuntu ababaye imyaka yarimwo atari imyaka yo kuja mu bitaro ngo afunge mu bitaro aho ubona ko atinya ashobora no kwandura izindi ndwara kuko ahari agwariye hamwe hari abandi bantu bahagwariye bashobora kumanduza izindi ndwara mbere ico nikazo twasanze n'izindi ntamani aho twagiye tubasha ibitaro bitandukanye abo bantu bashobora kugira ko usanga abo bakenyezi n'abandi bantu reka tuvuga abakenyezi ko ico catwicaritse uno munsi ariko usanga muri rusangi hariho abana abakenyezi bafite abana usanga bashobora no kwandura izindi ndwara rero uwo mukenyezi igihe twaganira ni umumama akuze w'umunyokuru twabona ko ari umukenyezi afite agahinda n'ubwoba atabona ati mbega ahantu nzohava ryari yanatwiganiye n'ikintu cantwengeje ndanamushimiye mbere n'ubuyobozi bw'ivyo bitaro n'ukuri buhafatire uza burigisha yatubariye ati hariho amajwi y'abantu benshi baza bakambwira ati toroka gira ukugende ati amahera bakwishyuza mbere nibutse araheranye amafaranga arenga 2 miliyoni niyo mafaranga ibitaro bimwishyuza arenze 2 miliyoni gato niyo ivyo bitaro bimwishyuza rero ari mu kangaratete ntabona ati mbega bizogenda gute rero ndanamushimiye mbere nsabye n'abandi ko batoza bagira ingendo zigahita zo gutoroka kuko yatubariye ko ahari amajwi menshi abantu bamwereka ati wogenda amahera bakwishyuza ibintu usize ngaho duhuza uwo dusiga kuko niduke ku mafaranga bakwishyuza ariko yaragize umutima runtu umutima wo gukunda igihugu yaranse kuhava ati nzoguma ngaha akumbure imana izontabara ndonka abagira neza banihira uko niko twashoboye kuvugana na Consolate. Numva ko mwaganiriye byinshi cyane kandi mwagerageje kumenya byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe. Mfasoni n'impaye murumva ko urugwego rubitayeho rwagerageje kumenya byinshi kugira ngo rukumbure rurondera abagira neza bo gufasha. Ayo majwi wumvise akubwira ati toroka ntutoroke ibitaro ntugende ni igiki cyagutumye ugumaho onyico bari cizere cyuko hariho umuntu azoseruka akakurihira ugataha neza canke nta bwoba bwinshi kandi wagize kugira ko ushobora no kwandura izindi ndwara ukavuga uti reka je mpunge ngende ivyumviro biba biri kurimwo ni nk'ibi murambabarira sinumva neza ibinini byarangize amatwi mugabo narihanganye baranyigishije gutoroka birananira ndi mukirisu ndacafise imoteri ikaze yo gukurikirana ijambo ry'Imana none murakoze cyane ku kibazo muriko murantorera. Ego birumvikana ko bitoroshe rafise abuzukuru nkuko mushinga ntahe habana bakiza bitubwiye ko mwifuza kuzobonana nabo vuba ukaronka abagira neza bagufasha kugira ngo ushobore gutaha. None mpindukiye kandi ku mushinga ntahe sivyo habana bakize hoba hariho ibiro canke ikigega ca leta muri rimwe na rimwe mwitura kugira ngo mushobore kuvugira abantu nka mufasoni n'impaye ngo bafashe abagwayi nk'aba?
ugerageje kuraba icyo kigega kuraba kiriho ariko kirakumira abantu bamwe igituma tuvuga ko kigega gihari turabona ubushanganzi bwo gushigikirana aho burihira abo bita bantu nikora rero je navuga ati kirakumira kuko kugira kikurira icyo kigega hari impapuro zisabwa zerekana kuri ntaho nikora naho abarundi hariho abatari bake batazi ko izo mpapuro zisabwa asanzwe ntaho nikora ku mutumba baramuzi ahubwo asanga abanza guca kwa mutanteri avuye kwa mutanteri akaza ku bitaro hari urupapuro amuha novuga rwerekana ko ari mu bitaro attestation d'hospitalisation mu Gifaransa ubwo rero kwa muganga barakunda no kurwana kutanga wasanga biragoranye bamwe bakanabiheba ubwo papuro barubuze nago ntibashobora kuja mu bushanganje kujeje gushikirana kugira ngo barihire badafite urwo rupapuro rero naho twe muri Semapu tuvuga duti ico giga kiriho ariko hariho inzitizi kubera hari impapuro banza gusaba kugira ngo umuntu arihigwe rero ico giga kiriho gice bushanje bwo gushikirana ariko sabarundi bose bari muri ivyo bihe biga dushobora kwirihira bashobora kuja kuronga izo mpapuro ubwo tugeje kuraba murazi ko mu Burundi hari ahantu hagoye kwiyunguruza usanga kugira umuntu aje kwa mutanteri amusiga urupapuro bisaba uburyo asanzwe ntaho nikora babisanga kugira ngo izo mpapuro rero bije kwitini ngorane kigaro mu camake muri Semapu twazi kubishikanganje leta yabitegekanije ariko ca tubona inzitizi z'impapuro kugira ngo bose abadafise uburyo bagira amahirwe yo kurihirwa cyane cyane nk'uba adafise umugira kuja kubirondera izo mpapuro nka nyokuru ngaho onye abari ngaho onye hakenera telefone yo guhamagara abo bantu ngo babimukurikiranire n'ibindi byinshi birumvikana bivuze ko ivyo bindi bisabwa navyo nyene birashobora kuba inzitizi koko reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene baripfuza guterera kubaza ibibazo gushikiriza ivyumviro reka mpere ku witwa Eric uraho neza amahoro neza amahoro yego murakomeye hiyo oyi turaho turashima Eric nawe uherereye he yego jendi i Bujumbura mu Burundi yego nagira ngo ntange icyiyumviro yego kubera ko nagikurikiranye cyane ku rubuga mu mwanya uheze numva nogira ico mvuze je naragwariye mu bitaro bikuru bya Rwakarede aha nyene mu gisagara ca Bujumbura ndabona bimwe mu ntambamyi zimwe usanga zigenda ziraboneka umuntu arashobora kugwariraho ari novuga ati ari umukene ata buryo afise kugira ngo ashobore kuriha amafaranga byihuse ageze kwa muganga rero hari ukuntu ushobora kugerayo kugira baguhe serivisi iyo ari yo yose niko nobivuga bashobora kuyiguha ari uko urishe amahera imbere iyo ufise nk'umurwayi rero arembye hari igihe naho bihava bikuzanira iyindi ngaruka ugasanga n'umuntu arapfuye muri ubwo buryo hama ikindi ni ico nabonye kijanye n'ukungene umuntu ashoboye kuvugwa hama agakira hama bikanka burundu ko ashobora kuronka amahera yo kwivuza ngo ashobore kwishura ibitaro aho hantu rero nasanze uyu munsi mu bitaro abantu bariyo ari benshi by'ukuri nk'abantu boba bashika imbere muri leta cyane cyane no mu bantu babagira neza canke zinamugira neza wese iyo bariko arakurikira kino kiganiro jeno mutumirira kugira impuhwe bakaza barasimbira mu bitaro kuko na jewe ndibuka ko kugira mveyo iyo hataboneka abantu babagira harimwo abantu babagira neza uyu munsi bashobora kwitembera mu bitaro bakagenda bararaba uwo bakeneye kuriha naje navuyeyo muri ubwo buryo kuko nta bushobozi nari mfise waje ubona abantu baza gusa babaza ati ni bande tworihira gusohoka uburagize iyo mana ego nagize iyo mana maze indwi yose mfungiwe mu bitaro ego urumva notumirira rero abantu cyane cyane nk'amashyirahamwe canke nk'abantu nyene basanzwe bafise
umutima kuza baratembera nko mu bitaro bitandukanye, kuko by'ukuri jewe nkaho narinde naraharura abantu batari bake bari bakeneye ubufasha muri ubwo buryo by'ukuri. kandi na leta nayo nyene ikaraba kugira ngo ize irorohereza abantu benda bafite ikibazo nk'uko oyi, kuko hari aho umuntu aba yavuye kure akabura n'ibyo afungura, yaturutse mu ntara ya kure bamufungiyeho utwo yari afite twose twaheze, bikaca biba iyindi ngorane. wowe wari umaze igihe wavuze ko wari umaze yindwi, wari ufise fagitire, wari ufise amafaranga angahe kugira ngo urekugwe? aba bagira neza bakurihiye angahe? je nari mfise fagitire y'ibihumbi 276 niyo nari mfise, kuko nari maze yejewe ukwezi kumwe. ego ayo niyo nari nkerereye. ego Imana yarakinguye kandi baragize neza kugira ngo bagufashe utahe ubunye uri mu muryango kandi uri mu bindi bikorwa bitandukanye. Urakoze cyane Eric guterera. Reka tubandanye twakira undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo. Dufise Mugisha Jean Lepo. Mugisha Jean Lepo, uraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Imana ishimwe. Ikibazo canke iciyumviro? Ikibazo cyanjye ni icyiyumviro ntanga ku bijyanye n'abarwayi bahera kwa muganga kubera ko babuze uburyo bwo kwivuza. ntabwo ari i Burundi gusa, na hano mu Rwanda usanga bihari, bitewe n'uko umuntu wenda batarabonye ubushobozi bwo kwishyura mituweli akagenda agahera kwa muganga, ugasanga bamugize nk'ingwate kubera nyine kubura ubushobozi bwo kwishyura amafaranga. icyifuzo nagira ni uko abo bantu bagira abantu babavugira wenda nko kuri buri bitaro, cyangwa se ibitaro bishobora gucumbikira abantu nyine barwaye, hakaba habonekaho wenda nk'abantu b'abavugizi bo kubavugira, babasura, bakabaganiriza, bakabona ko batari bonyine. ego urakoze cyane. Ego ugize icyumvire nk'icyo Eric yaragize ati abantu barakwiye kuza baragendera ku bitaro bakaraba bati mbega ninde nshobora kubera umugisha, ninde nshobora kurihira ngo ndamubohoze atahe. Urakoze cyane Mugisha. Ego ngaruke ku mufasoni nimpaye. Mufasoni, muri kano kanya birumvikana ko ukiri muri ivyo bitaro, niho usa n'uba, ariko turumva yuko amafaranga ku bitaro barihisha ku munsi. Iyo ugumye ku bitaro warahejeje kuvugwa babandanya bakurihisha amafaranga ku munsi. Ayo mafaranga uracayariha ku munsi, baracayaguca ku munsi nangahe yongerekana kuyo usanzwe uheraniye iyo urayeyo buri munsi? Madame Consolate nimpaye, muratwumva? Ego ndakumva mugaba amatwi ntiyumva neza kubera ibinini. Reka ngerageze gusubira. Nari mvuze nti ubu unye buri munsi hariyo amafaranga baguca kubera utarasohoka ibitaro, ko turumva yuko kenshi haba hari amafaranga ubandanya uriha kubera urara muri ivyo bitaro. Ayo mafaranga nangahe babandanya bayaguca? Ku munsi bongera ko ibihumbi 10. Ibihumbi 10 buri munsi? Ku bitanda. Vyoroshe na gato. Niko nabyumviye. Wewe ntavyo namenya, wewe wumva gusa bakubwira igitigiri bakabandanya bongereza? Ntavyo namenye. Kumbure mushinga ntahe Sylvain abana bakizi muganga niwe yobimenya. Mushinga ntahe Sylvain, urumva ko bamubwira bakamusigurira yuko hariho ibihumbi 10 agenda yiyongera ko buri munsi araye muri ivyo bitaro, buri munsi agumye kuri ico gitanda aguma yiyongera ko. Niko bimeze no kuri ivyo bindi bitaro mugendera, amafaranga aguma yiyongera buri munsi?
mugomba mbanze ndazi arababaye igihe twabonana amafaranga ku munsi agenda yiyongera ariko si ibihumbi 10 si ibihumbi 10 kuko usanga babashira muri kimwe twita sale commune aho ntihenze babahisha amafaranga hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 igenda bivana n'ibitaro twavuga nk'ibitaro bya clinique Prince Jean Charles umenga ni amafaranga 2,000 ku ijoro baharaye rero ntabeshe ku munsi amafaranga agenda yiyongera n'icyo usanga bigoraniye niho usanga bizahugoranira kuko usanga intuzenye ku munsi ya fagitire bamuharurira nk'ubu madame Consolate ntizikiri miliyoni 2 zonyene hari andi mahera agenda yiyongera ku munsi kuko atarataha rero no muhumuriza gato ibihumbi 10 ku munsi ariko ico nemeza ko ntajya munsi ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 ku munsi ego birakenewe ko Oriane nariko ndumviriza Eric n'uwundi ariko aravuga burya hari ikintu navuze hari inzitizi zituma n'ikigega kihari kidashobora kubarira byoroshe umuntu abari ntawe nikora ariko yaja gusaba urya rupapuro rwemeza ko ari mu bitaro attestation d'hospitalisation azotwara mu bishikanganje bwo gushikirana ibitaro biruhijwe rupapuro amafaranga ibihumbi 3 umurundi wese asanzwe ntawe nikora byanse ko agubana paracetamol kugira umutwe nyambara umenetse barapfupaza usanga rero bizahugorana kwaronka ibihumbi 3 byo kuri rwo rupapuro usanga rero na leta ariko yari no kubagira ariko bitaro bizanye izindi nzitizi byo kutabona ko umuntu ntaho niko adashobora kuronka amafaranga 3 byo kugira ngo bamuhe urupapuro ajyana mu bishikanganje bwo murihira kugira ngo by'ukuri kwa ntaho nikora iyo rero niyo nzitizi iza gusongera isibe ego nk'uko Eric yari yabivuze aravuga ati abantu bakwiye kuza baragendera ivyo bitaro barabe ko hariho n'umuntu bofashisha uwo munsi kumbure uwo muntu ashobora kuba akeneye ivyo bihumbi 3 byonyene by'ukwerekana yuko ari ntaho nikora ugasanga amafaranga bari kuguza agafana urayamufashishije arashoboye kuronka urwo rupapuro mu bushikiranganji barashoboye kumufasha baramurihiye rero ni ikintu ciza numvise Eric na Mugisha bavuze ko abantu bakwiye kuza baragendera mu bitaro karaba ico bofasha hari abantu hora ubona twumbura amashira hamwe agendera mu bitaro nka buri munsi iyo giyeyo abari karagenda baza ati banaho nikora ni bande bashaka gufashwa uhora ubona hama ikindi gikurikira ico kibazo hoba hariho abagira neza bariko barafasha muri iki gihe bafasha gufasha haba abari hanze y'igihugu abari mu gihugu hagati nk'amashira hamwe ariko arafasha abo 70 mwebwe mwagiriye ubushakashatsi muri iyi minsi wowe bariko barafasha ego twavuze mbere ku giti gihe twavuze ko ari abantu 70 ariko ntitwavuze amahera twasanze baheranye mu bitaro 4 twagendeye arivyo bitaro byitiriwe Mugana Dr. wa Gasore ibitaro byitiriwe Mwami Karede ibitaro byitiriwe abasirikare byo mu Kamenge n'ibitaro byitiriwe Karori Hopital Prince Jean Charles twasanze abantu twagiye tubonayo baheranye miliyoni hafi 41 no kuvuga ko baheranye miliyoni 40 n'ibihumbi 918 n'amafaranga 180 niyo mpamvu twasanze baheranye ariko nk'uko twavuze ikigano ko kiraba hari agenda yongera ko ubu ntakirayo rero ngarutse kuri ico kibazo igihe twe tubakunda kugendera ibitaro bitandukanye biba mu gihugu turabona abantu babizeramana n'abandi bantu usanga ari mu mashirahamwe yandi atandukanye baca mu bitaro by'ukuri ukabona ko bafite umutima wo gufasha umutima w'ubuntu ayo mahera bakayariha hari n'abo usanga bayariha mbere atarishyira hamwe ari umuntu yagiwe akariha muko tuca dusanga cyabize ingorane wa muntu nawe nikora yigwaje birajya kumugora akuja gushika iyo ubushikanganje bukorera naho biratwara umwanya bitakuja kwishura ko dose naco kurwo nyene rero abo bantu baribo baca bitero bitandukanye bafasha mbere Semabu twe muri Semabu dufatiyeho n'akanya ho kubashimira warumbaje ati mbega hoba hari abagira neza bariko barashaka abantu 70 mwasanze babohe mu bitaro baba bashaka kubafasha kugira batahe ego mbere muri kano kanya two tubavugana hariho abakenyezi b'abarundi kazi ba mu mahanga bariko baratunganya igikorwa
cyo guterereza no kwegeranya uburyo bukenewe kugira abo bakenyezi bose 70 baheranye izo miliyoni hafi 41 boshobora kurekurirwa icyarimwe. Rero hari abarundikazi baba hanze bariko barakoresha igikorwa cyo gutorokanya amahera kwitanga gusa bijyanye no kugira ngo abo bantu barekurwe icyarimwe. Rero mbere tubonyeho n'akanya twe muri Semabu ko gutumira umurundi uwo ari we wese yaba mu gihugu cy'u Burundi yaba hanze y'igihugu, ntituvuge ngo nabo bonyine bariko bagikora b'abarundikazi baba hanze, ariko n'umuntu wese uburyo bwose iyo bafise yoza kubuduha. Aha twotanga n'inimero mubinyemereye boyacisha ko ayo mafaranga. Ego sinzi oyane ko munyemerera shishikara nta kibazo. Ego twotanga inimero 62 majana 320 ubusa 96 kansubiremo 62 majana 320 ubusa 96 60 yuguruwe kuri Jean Marie Manirama. Rero umuntu wese uburyo bwose bafite ataraje ngo bantanze make yodufasha kugira ngo turabe ko abo barundikazi bene wacu babohewe mu bitaro uno munsi nabo bogira amahirwe gutaha uko igihe twabagendera twasanze bafite ibibazo byinshi n'amakenga menshi bashobora kugira mu ngo bamaze iminsi batarimo. Reka subiremo iyo nimero wari uvuze kumbure abatayumvise bashobora kuyandika 62 ubusa 96. Ego kuri Jean Marie Manirama 62 ubusa 96. Ego iyo reka biri Lumikash ni Lumikash kandi baze bagende bashireko amahera yabo aracungerewe. Nibaza ko ari ukuntu byatunganijwe amaso yabona kandi azokora ikorwa twayageneye cyo kuraba abo bene wacu abo bashiki bacu abamwe bacu bova mu bitaro kuko nukuri barasinzikaye bari mu bihe bibi. Urakoze cyane. Reka tubandanye duhindukire kandi ku murongo wa telefone twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika Eli Nsengiyumva murantunga. Eli uraho neza? Muraho neza. Amahoro. Yego turashima namwe ni sawa. Natwe turashima n'ukuri. Eli iboneka ikibazo ukivuga ku iki? Jewe ikibazo ko ndakibona nisanzwe nomara bivuge ku ruhande rwa leta ko mu ruhande rwa leta asanzwe hariho igisata cy'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. birafika umuntu aho nikora ubwa mbere ho nuko leta yabwiriza kumuha icyubahiro kuko hari igihe ushobora gusanga ari ntaho nikora mugabo kugira ubwa mbere aronke na rwa rupapuro nemeza ko ari ntaho nikora kugira ashobore kuvurwa bitagoranye ugasanga rurateze kuboneka cyangwa se ntirunaboneke bivanye n'uko umugore kugira ashikire aba ashobora kuba umurosa bitagoranye. Nkavuga ati ku bwanze rero ni byiza yuko leta ikwiye gushyira abayiserukira ku mantu ze ku bitaro kugira ntaho nikora ije kuyivuza ikurikiranwe kandi kugira ubuzima bwa ntaho nikora bushobore kugarukirwa hakiri kare. Kandi nkongera nkavuga ati ku ruhande nabwo rw'ibitaro bakira ni byiza yuko ibitaro bakira biha agaciro k'umurwayi kuko akenshi hari aho bishyirwa ugasanga ntaho nikora birema biraboneka wanashima na fagitire nyamara atanga amahera yo kosha y'amafaranga abanza gutanga batamanza gutanga kugira akuvuze akayabura bakamenya akayabuze ariko umurwayi ntashobore gukurikiranwa. Nico gituma n'aho hantu kubwanye ndashaka kuvuga ati ibitaro byari bikwiye kujya biraba ukuntu ahantu bishobora kuzakosora kuko hari abenshi basinzikarira bivanye n'uko babuze iki amafaranga yo kwivuza. Ama naho ikintu cyo kuvuga ati cyo kuba umuntu yabuze amafaranga yo kuriha bamurekera kwa muganga
babyita kumufungira kwa muganga atari karavurwa rero ndabona aho umenga si wo muti kuko iyo hashobora kuba habonye amafaranga ya fagitire ya mbere iba yasohotse hama uko ahaguma n'ubundi fagitire amafaranga akaguma aduga ndabona aho umenga si wo muti ahubwo icyo gituma abishoboka abashobora gufasha amashyirahamwe abantu ku mashengero abantu ku biti byabo na leta ikwiye berema kumva icyo kintu ko kugifata mu minwe ku buryo berema abantu nk'abo badashobora kuza barasinzikarira ku bitaro bitandukanye. Ego urakoze cyane, reka mpindukire mpakaryo mushinga ntahe Sylvain agira icyo bivuze ko ibyo ushikirije ibyumviro byawe. icyo nagomba gushyikiriza ndiko ndumviriza asa n'utera intererano kandi nziza cyane twe dushima. Ni ukuri ibyo yavuze mu bushikiranganji bwo gushikirana nibyo barakwiye gukora hamwe hatuba ingorane ku bitaro. Rero twebwe hambavu y'ibyo yavuze hari ikintu ashaka guterera ko hoba abakozi b'ubushikiranganji bwo gushikirana baba bari mu bitaro hagati, baba bari mu bitaro hagati, mbere hakaba n'umukozi w'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati aba babashyira mu bitaro, kuko twasanze bigenda bigora abantu bacu kuko bajuragirika, ugasanga ntafite n'umugwaje ni wenyine, ugasanga ahisemwo guheba kuja kubikana izo mpapuro kugira ngo azarihigwe. Ico ni kimwe. Ikindi naco coba ni uko hoba politike ndavyo ivyo ariko araterera ariko adukurikirana, hoba politike yo kuraba ukuntu abo bantu boza bataha kare kugira ngo ntibandure izindi ndwara, kuko hari igihe twagenda tugasanga umuntu yarakize ariko nyuma y'iminsi mike asuye kurwara, asuye kuja mu bitaro. Ico gihe usanga ariko aravurwa nabi, bavuga ati twakuvuye ntiwanatashe ntiwanaturishe, ukabisanga kandi niko kandi kantu kaza kumubwira nabi, ugasanga yohandura n'izindi ndwara zo mu mutwe kubera abona ko umenga ibiharimo atari byiza, araraguriza ukamenga ariko arinubwa. Rero twe muri Semabu turashimye impano y'uwo munywanyi kandi baza ko ariko akurikirana ibiganiro baje gufata ingingo bazobikorerako. Ego urakoze cyane. Ego ku murongo wa telefone turacafise abanywanyi benshi bifuza guterera. Jean Long nawe nyine turi kumwe. Jean Long uranyumva? Ndakumva neza. Amahoro. Ni amahoro kabisa. Mperereye i Kigali Indera aho bita ku Mukwiye. Twumvise ko iki mu Rwanda naho nyine ikibazo nk'iki gihari, byifashe gute, uwoterera iki? Ikibazo cyo kuba umuntu atashobora kuba afite ubwishyu ku bitaro akaba yaba nk'ingwate wenda kiragaragara, ariko nkibaza nkavuga nti ese iyo umuntu abaye ingwate ku bitaro ntabone ubwishyu bishoboka kurangira akahaba ubuzima bwiwe bwose? Ikindi kintu wenda hari igihe wenda haba nk'abagira neza baza gutanga imfashanyo cyangwa se zigizwe n'ibiribwa se cyangwa wenda n'imyambaro bagiye bakeneye, ese uwo nguwo uri aho ngaho muri ibyo bitaro uwo mubyeyi nawe ashobora kubirondera? ese wenda nk'ikindi nabaza, ese nk'umuntu wenda ngende mu Rwanda, wenda ikibazo ngiye kubaza wenda njye sinashobora kuba nabikora, ariko se umuntu uri nk'aho ngaho mu Burundi akaba afite nk'ubushobozi bwo kuba yagira nk'icyo amushyikiriza, yamubona gute? Ashobora wenda kuba ari ahantu hirya no hino mu gihugu hagiye hatandukanye, ese yabona wenda nk'uburyo yamurungikira nk'amafaranga wenda yamufasha kwifashisha? Ese nk'iyo ari aho ngaho mu bitaro ashobora kuba yasohoka nimba hari nk'amafaranga afite akaba yajya nko kugura akantu hanze, cyangwa se aguma aho ngaho mu bitaro agategereza icyo bamuzanira? Ese imiryango yo iramusura neza nta kibazo? Ego reka duhe akaryo umushinga ntahe Sylvain abishure muri Semabu uko babibona ko babimeze. Ijambo ni gwawe kandi umushinga ntahe Habana Bakiza. Nagomba mbere ku cya kabiri, kuko icya mbere sinacumvise neza, telefone yari imeze neza. Icyo cya kabiri avuga ati mbega umuntu yafite icyo ashaka gufashisha uwo muntu bamushyiraho gute, byogenda gute? Kuko n'umuntu yaba ari hanze nigeze gutanga nimero
ibiti nibaza ko ibyo guhanahana ibintu byoroshe rero twatanze nimero mbere y'amashaka nibaza ko ibihugu bigenderanira byoraza inzira acamo ni ukuri ntazoshika ku bitaro avuga ati jya kuraba aba bamwahire rero nabivuze ubuyobozi bw'ibitaro bwarabitunganije neza ntibwanka umuntu aza kuraba umuntu ari mu bitaro atashiwe kuyafatiye rero nibaza ko uwo mwene wacu ariko akora ibyo biganiro akaba yifuza gufasha aha twashyira n'iyi nimero ari uburyo bw'amafaranga birakunda kandi urashika n'aho buri hanze ni nimero 62 62 ubusa 96 iyo rungika agafashanyo kiwe mbere niyo avuga ati reka nze twasuhuza araza ukuntu kuva mu gihugu no kwinjira mu kindi bigenda arahawe ikaze araza neza ko ata muyobozi w'ibitaro azomwanya ko aza kuraba abantu ba mu bitaro kuko barasohoka bari ngaho ibitaro ntibyabafashe nk'uko umenga nta muntu babonana oya umuntu aje kubasaba barabona ko natwe turababona mbere twe twenyine muri semapu gusa n'abandi bagira neza barababona kuko turabona abatari bake bamaze kubafasha gato ca mbere nacyo numvise neza umurongo wa telefone wari umeze nabi sinzi ko mwokizuria numva ari ico nyene cerekeye uko abantu bashobora kuvugwa bagashikirwa nk'imiryango yabo cane cane ata kibazo bagize reka mbandanye nakire witwa Twagirayezu Marcel uratwumva Marcel ndabumviriza neza mperereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali nakurikiranye ikiganiro nagize impungenge ariko n'impuhwe ku buryo byangoye buriya ibitaro bibereyeho gutanga ubuzima ariko biba bibabaje kubona umuntu amara kubona bwa buzima agahita icyari ibitaro gihinduka nk'umunyururu cyangwa se kikabibohero nk'uko mu Kirundi babivuga buriya ni ukuvuga ngo sinzi niba batareba uburyo umuntu amahera yagomba kwishyura ibitaro mu gihe wenda ari nkaho ari umuntu wa ntaho nikora w'umukene nibura bakagira ibyo bamuca akishyura mu bundi buryo ariko atabaye mu bitaro aha ndaguha urugero ashobora guhabwa wenda ari kwishyura wenda 100 z'amarundi noneho yabona ntayabonye nko kugira ngo mufungire mu bitaro nta kuntu bamureka akajya mu rugo akajya araza gukora ku bitaro kabiri mu cyumweru kugeza igihe wenda y'amafaranga ashiriyemo kuko uko abaye mu bitaro yagizwe ingwate y'ibitaro ari we mu rugo iterambere riduga risubira inyuma ugasanga ntacyo agezeho kandi na bya bitaro ntacyo bigezeho ugasanga bombi bari mu gihombo ariko bashobora kuba ati dufite ubusitani mu ivuriro dufite hakorwa amasuku wenda dufite n'imirima imbago y'ibitaro ba bantu abafite imbaraga bashobora kuvuga bati noneho mwana muzakwishyura 100 mugende muraza gukora kabiri mu cyumweru umubyizi naya ngaya kugeza igihe azashiriramo nabwo bwaba ari uburyo bwiza bwo kuborohereza murakoze nako gatekerezo nari mfite urakoze cyane Twagirayezu nyibukije abantu barabavuga ati iyo bagiye kujya kuri restaurant ntibashobore kurihe baca babarungika inyuma kuja koza amasahani ego reka mbanze nakire Nsabimana Daniel mbere yuko mushinga nahe abana bakize agira ica bishikirije kuri ico cyumviro ciza cuko umuntu ashobora gukorera amafaranga aheraniye Nsabimana Daniel uraho neza uratwumva yego rwose ndabumva neza cyane amahoro ni amahoro cyane ikibazo ubona cokemuka gute ufise icyumviro kiye njye mfite uburyo mbyumvamo bijyanye n'iby'uwo mugenzi wanjye uvuyeho rwose ibintu byo gufatira abarwayi babuze ubwishyu biriya ni ibintu navuga ko ari uburyo bwiza ariko ntabwo ari bwiza pe ni uburyo ahubwo bugayitse impamvu uvuga ko bugayitse ntabwo ari iyindi impamvu uvuga ko bugayitse ni uko umuntu iyo wamufashe bugwate mu by'ukuri ntacyo akora ngo yunguke nta nyungu abona ndetse nawe wamufashe yewe bigera naho bikagera wamutunga kuko nta buryo bundi aba afite bwo kubaho so nagiraga ngo ni nk'inyunganizi natangaga nanjye isa n'iya mugenzi wanjye mvuga ngo mbese mu by'ukuri baba barebye neza umuntu bafatira kuko ushobora gufatira umuntu w'imfubyi udafite epfo na ruguru udafite aho ataha udafite n'ibyo kurya ukibaza ese nimumufatira inyungu izaba iyihe se azabona ubwishyu so numva habaho
uburyo bwo kujya bamenya amakuru neza, bakamenya uwo bafatiriye, bakamenya nimba mu by'ukuri yabona ubwishyu cyangwa afite famiye amwishyurira. Kuko usanga akenshi abantu bafatiriwe ni ba bandi bataba bafite epfo na ruguru, ahubwo usanga bafite imiryango myinshi bitaho, bityo ukabona ni imbogamizi muri sosiyete. Ni ikibazo gikomeye rero. Murakoze cyane, murakagira imana. murakoze cyane. Ego mushikana Sylvain Habanabakize, ivyumviro vyabo twumvise yuko Twagira Yezu we yatanze icyumviro avuga ati kumbure bo bakoresha bakavuga ati ngo ukore hama ukorera ayo mafaranga ufitiye, ariko banatubwiye kare yuko hariho ayo makenga yuko bashobora kutanagaruka. Ico cyumviro cy'uko bokorera ayo mafaranga kumbure bamwe bamwe, haba ari gukubura, haba ari kugira ikintu runaka cofasha ku bitaro bimwe bimwe, uvyumva gute? twari dufite icyo cyumviro nk'icyo kwa Twagira Yezu, ariko abayobozi b'ibitaro twagerageje kubibwira, baratubwiye kandi batubwiye twarabitahuye, batweretse ko ibitaro bisanzwe bifite kuri byitunganije, haba ku by'isuku n'ibindi bikorwa byo mu bitaro. Rero batubwira ati ntibyoshoboka ko twari dufite abakozi, twari dufite abakozi bakora ubwo buzi, kandi intumbero yacu, intumbero ya leta si uko abantu buramara yo kuriha ngo bazasure baze kuriha amahera mu buryo bwo gukorera ibitaro. Rero ibitaro biriko biratunganywa burya ibyo babimenye, twe tuba tuvuga ko habamo n'isuku. Twe rero tworindira isuku ngo rize rize ku bijyanye kurihwa, ari nacyo bituma rero ibitaro byose bisanzwe byitunganije ku isuku ku munsi batarinze kurindira umuntu aza guherana. Rero icyo kimwe twayigize natwe, ariko baratwishe kandi twumva abo twayaze bose bitandukanye bayihurije ko. Rero ahubwo twe muri Sambu tuvuga duti leta kugerageza bivuga ati hari abo turetse tuzaturarihira abo bantu, dufata nk'aho mu Burundi murabizi abakenyezi kwibaruka bibaruka ku buntu, abana se b'imyaka 5 bavugwa ku buntu, nk'uko bavuje ikiza cya korona kandi bariko bafata ingingo izi canke ziriya zoreza umuntu. Ahubwo hoba politike nziza yo kuraba tugatera imbere muri ibyo bintu, kuko tugereje kuraba burya leta yari yatunganije ukuntu borihigwa, ariko hagenda haba inzitizi nyinshi kugira ngo abantu baronke ayo mahigwe. Rero twe muri Semabu icyumba cya Twagira twari twakigize natwe, ariko twarumenyesha tumva ko tugize kunyota, ari nacyo bituma dusaba ubushanjuro ngara y'abantu, ubushanjuro gushikirana n'ubushanganji bw'ingiga cya leta ko boja hamwe bakaraba indi politike yo gufasha abo bantu kugira ngo ntibagomba guhirirana. Rero icyumba cya Twagira Yezu ni cyiza, twari twacyumviriye, ariko ni icyo twakironseko. Ego sinzi ko nkifise umufasoni Consolate Nimpaye ku murongo, turacari kumwe. Umufasoni Nimpaye, nagira ndagushimire cyane, nongere ndakurekure ku murongo, ndagushimire cyane ku kanya waduhaye ngaha ku Radio Ijwi ry'Amerika kugira utubwire intahe yawe. Twizere yuko uzogira imana kugira ngo abo bagira neza batwumvise benshi kumbure bari mu mahanga, bari mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi, bashobore kwitaho iki kibazo mwashikirije, kibazo mufise muheraniye amamiliyoni ashika 2 arenga agenda yiyongera ko buri munsi, kugira ngo utahe usubire mu muryango wawe. Turagushimiye cyane rero, tukwifuriza ibihe byiza. murakoze. Imana iguhezagire. Reka mpindukire ngaruke ku mushinga ntahe Sylvain Habanabakize avugira urwego Semabu. Mushinga ntahe twarigize kumva mu misi yahera mu mwaka uheze kumbure naba ntihenze, harageze naho haba umugwayi yitavye Imana, ikiziga ciwe barananka kugitanga mu muryango wiwe kuko atarishe amafaranga yaraheraniye ibitaro mbere yuko yitaba Imana. Ivyo muba mwarabikurikiraniye hafi, navyo nyene vyarashitse, birakunze gushika. Iyo nkuru warayumvise? Twarabikurikiranye, turabizi. Mbere ngarutse gatonya burya
abantu bagiye kumenya byanze ko batanga ikiziga cy'urya muntu arwaye, ariko harabaye amatati, ingorane hagati y'umuryango w'urya muntu yaje kwitaba Imana n'umuganga yamuvuye. Byaba ibintu benshi ko bijamwo, ariko reka dufatire kuri icyo kintu cyo kudatanga ikiziga kubera habuze amafaranga yo kuriha. Rero sijya byonyine mwumvise ku radiyo, ibyo byama byashitse ugasanga umuntu arapfuye biransi ko ahambwa. Hari naho baca baheberana bakavuga ati uwo muntu tuwahebye ibitaro bizokwimenya, ugasanga ibitaro biriko biragaruka kuja guhambisha bihomba kabiri. Rero ibyo twe turabizi muri Semabu ko muradutunga twumva umengo akanimero karamugoye, reka turamugarura ku murongo wa telefone abandanye atubwira ico kibazo cabaye, ariko birumvikana ko kibabaje cane, ikibazo cerekeye aho umuntu yitavye Imana mu mwaka uheze. Twaranabivuze ko hano kw'iradiyo Ijwi ry'Amerika umupfasoni yaragwaye cane, fagitire yiwe iraba ndende cane, tutarenze kuvuga ibitaro yagwariye ko, hama aritaba Imana, umuryango wiwe urasaba ikiziga ciwe, barabankira bavuga bati bategezwa kubanza kuriha amafaranga yarabafitiye mbere yuko bashobora kumupfuba, mbere yuko bashobora kumuhamba. Ni ibintu biba bitoroshe. Rero Semabu rero nk'uko muvyumvise isaba ivuga iti mbere yuko haba ikibazo c'uko umuntu arinda yitaba Imana ari mu bitaro, ati nimufashe uko mushoboye kose, haba ari make canke menshi mufise, mushoboye gufasha abo bakenyezi 70 muri kano kanya bafungiwe mu bitaro bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura. Bakaba bafunzwe ku mafaranga ashika imiliyoni 40. Imiliyoni 40 ni ukuvuga ko kumbure umwe atanze amafaranga make abo bakenyezi bashobora gutaha vuba bagasubira ku kivi. Ndabwiye ko umushinga ntahe Habana Bakize agarutse ku murongo. Muradutunga umushinga ntahe, telefone yacitse, ariko mwariko muradusigurira uko kuntu bishika n'umuntu ikiziga ciwe ntigitahe, ariko vyarabaye, ariko ni ibintu bibabaje. Ego byarabaye twe muri Semabu turabizi ko abo bantu bashobora kurwara bakabura ikibarira ibitaro, bigashika ntibakire bagapfa, usanga n'ikiziga baracimanye, kuko nta muntu mbere kenshi twagiye tubona bene umuntu baca baheba bagatinya ati nitwaza gusaba ikiziga baca dusaba amahera yapfuye aheranye. Uzi neza ko ibitaro bidaheba amafaranga. Usanga rero abantu ntibahambanye uwabo iteka. Ico n'ikindi kintu kiza kwerekana ko agateka ka muntu, uko umuntu yategerezwa guhamba n'uwiteka, ni migenzi w'ikirundi, aho umuntu ashingwa n'uwiteka, abababaye avuga ati reka ndamuherekeze neza n'iteka. Rero ibyo turamaze kubibona, n'ikindi kintu tubona ko kibabaje, hoba izindi ngingo mperekeza ku bantu badashoboye kurokoka, ugasanga bapfiriye mu bitaro. Ego birababaje cyane, ibyo nariko ndanje ndagerageza kwibutsa abantu, kuko iyo nkuru twaranayikoreye ko, ariko byari bibabaje cyane. Ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro, umushinga ntahe Sylvain, mwakoze cyane gose gufata akanya ko kuganira natwe kugira ngo turabire hamwe ico kogwa, turabire hamwe abantu bogerageza gufasha aba banyokuru, barumuna bacu, bashiki bacu, abavyeyi bacu bari mu bitaro bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura. Hama kumbure wo kongera ukibutsa abantu ka kanimero bo barondera ko bakarungika limikashe yabo, amafaranga yo mwofashisha abo bakenyezi gusohoka ivyo bitaro. Subiruka twibutse dusozera. Ego mbere uko nakabibutsa, ndashimiye radiyo Ijwi ry'Amerika tumenye ibiganiro, ndashimiye n'abakenyezi baba mu mahanga bariko baritanga batorokanye amafaranga kugira ngo abo twasanze bitaro bagera ku 70 batahe. Rero turashoboye gutera kamo ba barundi bari hanze n'abo mu gihugu cacu ko bofasha kugira abo bene wacu batahe bave mu bitaro, mu gushira interano yabo ku nimero 62 ubusa 56. Ndasubiramwo 62 ubusa 56, akaba ari limikashi witwa Jean Marie Manirama. Ndashimiye n'abatereye mu kino kiganiro, murakoze cyane. Murakoze cyane gose, ndashimiye kandi ego nkuko bivuze abagenzi bacu kuri Facebook babandanye gushikiriza ibibazo, ivyumviro baterereye,
mu kiganiro c'uyu munsi. Ego twizere ko n'ubutaha nitwabarondera kugira ngo mutubwire byinshi by'aho bigeze, abakenyezi ni bangahe basohowe, ni bangahe bamerewe gute, muzotwitaba mu kiganiro gikurikira. Ndabashimiye rero, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi. Nongere ndabahamagarire ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika. Adresi yacu ya website ni wezi3 radio yacu voa.com. Iyo ni site yacu ya internet. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Mwakoze mwese.